Nshuti bakunzi bugabwe ntara Gitega turamuje twongera tubaha ikaze. Ubushangaje bw'inyubakwa ibikoresho vya leta hamwe n'uburaro rusangi bwatunganije kuri wa gatanu igenekerezo rya 16 mu Kakaro mu ntara ya Gitega ruganda wo kwemeza gitabo cerekana uko ishusho y'igisagara ca Gitega gisanzwe ari n'umugwa mukuru wa politike coba gifise gushika mu mwaka wa 2025. Buramatari w'intara ya Gitega Vinamani Nambona yaciye ku mayange ko intara ya Gitega ndetse nuko igisagara c'umugwa mukuru wa politike gitunganijwe aho yerekanye ko igicapo c'ico gisagara ari ca kera kandi ngo n'igisagara ntigitunganijwe neza ariko ngo birashoboka ko gikosorwa gushika ubu aho tugeze nta musi wishibere kuko hose ahubatswe birashashoboka yuko ari ikintu gihinduka kubera amazi tararenga inkombe cyane. Turanezerewe no kuno munsi mwiza, turifuza yuko kino gisagara ca Gitega gitunganywa neza ndetse tukamenya naho cogarukira, hanyuma tukifuza yuko kino gisagara coteza imbere bose na cane cane abasangwa ba kera bahavukiye. Twifuza yuko vyogera nk'Ibujumbura aho abahavukiye ubu basigaye ari ba mayibobo, igisagara kigateza imbere abaje mu nyuma. Turifuza ahubwo yuko coteza imbere n'abahavukiye kubera harimo n'abarimyi, kandi kuvyo twabonye turabona yuko mwebwe abahinga mwabiyumviriye ko cane. Iki gisagara kandi turavye ingene kimeze kirashobora kuba igisagara cakira ingenzi mu gihe coba gitunganijwe neza ndetse kigahurumbirwa n'amakungu kuza kuraba ingene kimeze neza. Turavye rero ingene gitunganijwe, ingene udusozi ndetse tuyaya be no mu tuvare urabona ko twatunganije neza ico igisagara ciza kandi birashoboka. Ico capa citunganywa rishaka gisagara ca Gitega urizotuma cubakwa hisunzwe ivyo baraba mu gutunganya ibisagara biteye imbere. Yashimiye abo bahinga batunganije ico capa kugira igisagara ca Gitega nticubakwe mu kajagari. Tunakeza na mwebwe bahinga, turazi iminsi mwamaze mwiyugaranye mwariganye muri kino gisagara muriko murakora, none havutse ikintu ciza gikomeye gishobora kudushikana ku zindi ntambwe, kuko iruhande y'ivyo turakeneye yuko tubona n'inyubakwa igisagara cubatse mu mpapuro ku buryo vyokoroha yuko duheza tukabishira mu ngiro ku rubuga. Egide Nijimbere umunyamabanga ntayigayezwa mushikiranganje mu byo bujejwe harimo inyubako ari nawe yuguriye ubwo ruganda akamenyesheje ko intumbero nyamukuru yisubirwamwo y'icyo gicapo nyobozi cy'igisagara ca Gitega ari guha ico gisagara ishusho ijanye n'ibisagara biteye imbere kugira ngo umugwa mukuru wa politike utere imbere mu mpande zose gutyo uje ku rugero rw'ibisagara bitunganije neza. Mwomenya ko ubu ico gisagara gisanzwe kigizwe n'amakariye 12 bakaba bifuza ko cyo kubakwa neza kugira hakemurwe ibibazo bijanye n'igwirana ry'abantu, gukingira ibidukikije, inyubakwa n'amabarabara bigezeho n'ibindi. Murazi ko igisagara ca Gitega yerose kuba umugwa mukuru wa politike, rero iyo bica bijana nuko kica cagurwa kuko kizokenera ibintu byinshi kikaja ku gihe kugira gifate isura y'ibisagara bindi vyiza bigezweho. Ngo ahanini umugambi wo kwagura no gushaka kugira igisagara ca Gitega uzogira akamaro kanini kuri twese igihugu cose. Ugambe bwobwo igisagara ca Gitega n'umugwa mukuru wa politike. Rero iyo umugwa mukuru wa politike ubatswe neza ukagurwa ukaja ku gihe ugambe bwo niteka ku Burundi. Icya kabiri murazi ko baye umugwa mukuru wa politike ubuzi uragwira, hariyo ubushikiranganje bwinshi buzokwimukira gukorera Igitega. Abantu bazokenera aho baba, bazokenera ibyo bafungura, bazokenera no gukora ubundi buzi ugiye kubaho Igitega. Ivyo rero bibaye tukagura igisagara ca Gitega, abo bantu bazoba baje Gitega bose bava mu ntara zose baza baronse aho baba, baronka aho bakorera, kaba karusho abanyagitega no ku Barundi bose. Igisagara ca Gitega kuzoba kimeje turi mu vyigwa ntangantumbero. Ivyigwa ntangantumbero rero ni ivyigwa bitanga ivyiyumviro yuko igisagara byo bigeze kugira igisagara kibe gifise ibisata byose bikenewe kugira igisagara cyitwa igisagara. Ivyo vyigwa ntangantumbero bimaze gutangwa tubisigurira bene gihugu, tukabisigurira abanyagitega, tukabisigurira n'abandi bose babijejwe kugira ngo tubanze tubyumve kumwe. Twatanze ivyiyumviro twafatiye ku vyifuzo by'abasanzwe babigitega n'abasanzwe babahandi babifuza kuza kubigitega. Ivyo ndio twaje gushikiriza abanyagitega
hama bamaze kubitwemerera niba ducavamo rero ishusho nyizina y'igisagara ca Gitega. Mugabo icega cy'uyu munsi tugotanga ishusho y'ugisagara ca Gitega, dutanga gusa ivyigwa n'ivyiyumviro ntanga ntumbero by'imigambi dufise kugira twagure igisagara ca Gitega. Turabashimiye kuba mwadukurikiranye, ntimwibagire gusoma no gusangiza inkuru abandi. Murakoze.